Haleluya, haleluya. Ndoge kuramutsa amahoro y'Imana muri hose riza ko muguwe neza cyane. Ndoge kwa ikaze mu kiganiro Imana niyo buhungiro mukurikiranira hano kuri KNIT TV mushikirizwa nanje Pastor Ciza. Riza ko muguwe neza cyane mwami wacu, ndabona kwije amahoro y'Imana muri hose. Uyu munsi wa kane ndagomba ngo tunge tugane ku ijambo ry'Imana. Umunsi wejo two turaganira twariko tubona neza ingene Imana yaremye ikaturema ikatumana ubwiza bwayo ikadushira mu inosi, ariko za kubona Satani ingene yadushize hasi hama akatangura guteza intambara zitandukanye mu inosi. Tubona neza ko umugwanizi wa mbere dufise mu inosi ari Satani, umwanzi dufise ari Satani wenyene, nta bandi bansi bahari. Satani we mwansi, ibi abandi bose baba ari bikoresho, ibindi byose ubona bikugwanya menya ngo ni bikoresho by'umwansi. Rikosi tarabare rakozotaya nariko ndabereka neza ko minosi ntugomba kuba umengo ufise abansi benshi, menya ngo ufise umwansi umwe wenyene, ko abandi bose babikoresho byabo. Usibye ko Satani utomubona n'amaso agaragara, ariko umubona mu bari karakoresha, umuntu mu byo ari karakoresha. Rero impamvu ugomba kukomereka kiro kugira ngo umenye neza mbega ni gute ugomba kugwana intambara, mbega uri kuragwana nayo, ko igihe cyose ugiye kugwana intambara ugomba kubanza kumenya umugwana, ukamenya n'ubushobozi bwiwe, ukamenya ingufu ziwe, kugira ngo umenye neza mbega nanjye za kumugwanya gute, mbega ndamunesha gute. Ko wamanje kumenya neza uwo mugwanizi ugiye kugwanya inkomezi ziwe, ukamenya hava n'ahagera, ukamenya akunda kubari, kugira ngo umugwanye byoroshe. Rikosi pataya, menya neza rero ngo reka kugwiza abansi, kuko umwansi dufise n'umwe, umwansi n'umwe wenyene ni Satani. Hari ikigwa ngoma ko dutangura ndagomba ngo dutangure ikigwa nise intambara n'iyimwemo, kandi izeye ko kiye kugushira ahandi hantu, riza ko giye kuguhagarika ahandi hantu. Urashaka kuniza kanya, urashaka kuniza amatwi yawe kugira ngo tugariye muri kino kiganiro intambara n'iyimwemo. Naraberetse ndabereka neza ko mwinosi hari intambara, ariko intambara ihari hanini ikikomoka ku mwa Satani. Ikindoke agerageza arondera ibigwanisho bitandukanye akoresha, ariko makumenya neza ngo se kibi, nakubwiye ngo se kibi ni Satani. Umwijima wose se wawo ni Satani, ikibi cyose ubona mwinosi se wacu ni Satani. Twabonye neza ingene Imana ari umuco, muri atamwijima na bukeyo urimo, nta mwijima w'ingwaro uriyo, nta mwijima w'ubukene uriyo. None umwijima wose ubona mwinosi mbega ukomoka hehe? Kwijambo tubwira ngo Imana muri yo nta mwiza na mukeyo ubayo. Tubona neza ko se w'umwijima ni Satani, ikintu cyose gifatanye n'umwijima se wacu ninde? Ni Satani. Rikosi pata. Rero bisaba ngo umuntu wese agomba kumenya ko afise umwasi ariko aramugwanya, ukamenya neza ngo umwasi mfise ni Satani. Mbega nawe ndamugwanya gute? Ko Satani ni mpemo, Satani naboneka mu buryo bugaragara, Satani wo mukora ko n'amaboko, Satani wo mugwanisha inkomezi z'umubiri. Inkomezi z'umubiri kuri Satani naco zivuze, ibigwanisho by'umubiri kuri Satani naco bimaze. Menya neza mbega ndamugwanya gute, mbega afata ibigwanisho ibihe kugira ngo neshe Satani, kugira ngo neshe wa mugwanizi. Mbenda munesheshe iki? Ripataya. Ndize yako kino kigwa kivuga ngo intambara n'imwemu kiye kukuzanira byinshi muri kino kiganiro cacu, kiganiro citwa Imana niyo buhungiro. Turashaka kubanza gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Efeso 6 dusoma umurongo wa 12. Ndasoma mu izina rya Kristo Yesu. Harambwira ngo kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza nimwe mu mbi z'ahantu ho mu ijoro. Anasomye umurongo wa 13 rusome 11. Hatugira ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa mugwanizi. Muri makiko urasoma ino jambo unako rikwereka neza ikavuga ngo mwambara ibigwanisho byose by'imwemu kugira ngo mushobore guhagarara mutatsinzwe n'ubugunge bwa mugwanizi. Harakaru kamwe ngo bako tubanza kumanyaguramo ngahanyere, bavuze ngo kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa mugwanizi. Muri makiko bavuze ubugunge, hari ikintu kinini bavuze. Muri makiko intambara Satani afise ziyindi ari karakoresha, ari kagerageza kugira ngo ashobore kugunga ibyo abana bavuze kugunga. Muri make
ni ukukwaca ikintu we wari ufitiye uburenganzira. Do iki kintu cyari kiwawe, n'umuntu yakwatse icyo kintu gisigura ngo yakora iki kintu bita ubugunge, gisobanura ngo yagize nte, yakugunze. Nawe birashoboka mu burere butandukanye Satani akaba ariko arakugwanisha ino ntambara bita ubugunge, ko Satani kenshi akora ikintu bita ubugunge. N'igihe mu itongo Edeni yabonye neza ingene Adamu afise ubuzima bw'Imana, afise ubuzima bw'ubwiza, hamagerageza kugira ngo agire nte, agunge ubwo buzima Satani. Doke Satani agunge ubwo buzima Adamu afise. Rero nane batubwiye ngo mwambare ibigwanisho byose by'impwemu kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'amugwanizi. Mpamvu nabwiye ngo intambara yose iri mw'ino si nta wundi ayizana, ni Satani. Intambara ubona mu rugo rwawe nta wundi ayizana, ni Satani. Ibibazo ubona mu rudandazwa rwawe nta wundi abizana, ni Satani. Uno munsi ndagomba bakomunike kugira ngo mumenye neza ngo mfise umwasi umwe wenyene, ni Satani. Woza nigana nawe si uw'inyama n'amaraso, uwo ni Satani. Nanje ndamenya ibigwanisho nambara, ndamenya ingene ngwana urugamba, ndamenya uwo turwana, hama nkamenya n'ibigwanisho afata. Hano bavuze ngo mushobora guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'amugwanizi. Nakubwiye ngo wavuze ubugunge, hari ibintu kanaka wari ufite uburenganzira, hari ibintu kanaka byari bikwerekeye, byari by'iwawe, ariko Satani akoresha ikintu bita ubugunge, araza akakugunga, hama ibintu ntubibone, ukabona ibintu byadabanganye, mugamenya neza ibyo bintu utabona. Soba ko Imana itabiguhereje, soba ko Imana itabikuremeye. Hari umugabo yakugunze, uwo mugabo niwe ugomba kurwanya. Repaya babo nabwiye ngo reka kugwiza basi, menya ngo mfise umwasi umwe wenyene, ni Satani wenyene niwe ngomba kugwanya. Kandi ibigwanisho byo kumugwanya ntabwo ari iby'umubiri. Sinaguye ngo mfate inyundo, sinakuye ngo mfate ishoka, ariko yegera ijambo, ivyo ijambo ry'Imana hamurishe ku gikorwa, hamarigwane rakotaya erimatabara erikosota asemende rigosia. Bene atari bakumika nabwira ngo nta kintu na kimwe Imana itaremeye abana bayo, nta kintu na kimwe Imana itaguhereje. Ariko hari umugwanizi Satani akora icyo bita ubugunge, hama akaza kugira ngo agunge abana b'Imana. Utabona amagara meza ntugire ngo Imana yaguhaye, ni Satani yakugunze. Utabona itunga mu buzima bwawe ntugire ngo Imana yarikwimye, ni Satani yakugunze. Hari umugunge, hari ubugunge Satani akoresha. Ubwo bugunge nibwo naje kwanka ku buzima bwawe. Uragomba guhaguruka mu mwemu yawe, umenyereza ngo sinemera ko Satani angunga ivyo Imana yampaye. Arepataya irimataya. Hari jambo yatubwiye ngo mwambare ibigwanisho byose by'impwemo, erikasa, hama ngo mugwanye umugwanizi. Ijambo ribwira ngo mugwanye umugwanizi azobahunga. Ku munsi w'ejo wa gatatu niho twaganiriye, tubona ijambo ritubwira ngo nimuhe Satani, nimuhe wa mugwanizi icyicaro. Gisigura ngo Satani n'umugwanizi kandi nta cyicaro Imana yamuhaye mu bikwerekeye. Ariko ijambo rikubwira ngo nawe ntumuhe icyicaro, ntumuhe icyicaro muri esoma yawe, ntumuhe icyicaro mu maguru yawe, ntumuhe icyicaro mu rugo rwawe, kubera n'Imana ntacyo yamuhaye. Iyo utuze rero ngo ndafise ibigwanisho byose, ndakira ijambo ry'Imana, hama nkaba ndi kumena mpwemu yera, hama nkagwanya umwasi. Ijambo usoye rikazana amarezilita. Arepata abo tugwana saba inyama n'amaraso, arikataya erimatabare origoside asepaya. Nagushime cyane wafashe umwanya kunkurikirana. Tuzomana kino cigwa ubuzima n'ubw'impwemu ku munsi w'ejo wa gatanu. Zamuriganze njyana gusengere data mizina Yesu. Nagushima umuntu wari kadukurikirana. Iki cigwa kivuga ngo intambara n'impwemu, ubuzima n'ubw'impwemu. Ndareka ngo kimuzane kubidasanzwe, ubuzima bwiye butere buhinduka, ave ku ntambwe yariko aje ku yindi ntambwe hejuru. Ndavyize mizina Yesu, amen. Mwarahezaguye cyane.